wabaza hajya basekoseko baguma gusa baza baniza amakote barakora bazaniye iwanje kandi baza yuko ndajya ndabaramye usanga mvuye muri bira kazunguka ngo mugabo raporo adakora avariwa hajya karanga mugabo nyine hahora nyine uko ndabigira gusa rero stop ndakuja nibese ruguru rero se ruguru dure oya urabona esanzwe ruguru ndetse ko aba ari programme z'akazi kandi ona niyo ngiye hajya murambabara aya murambabara rwose kubera ko harakamye ku buryo bw'uko ndiko ndakora kuri clavier gutya usanga nambaye imipira mumenye intoki zabaye payi gusa rero abantu dukunda ibitandukanye wowe sasa wowe waduze ruguru uvuze ngo waduze urababara jewe wane je nanje ndaryohe reka nakubwira iki urabona igituma ndyoherwa manze ndakubwira ndyoherwa n'ubwizigirwa wamaye nk'umugenzi ukungene ubwira Frank jewe no kubera twakuranye twasangiye akabisi n'agahiye wowe rero ndaduze uza kundabira umuryango none uri bagiye ko twose ibijuma bamwe mwibori nuko ntabwo kuja kujyabize turi mu mahoro mugabo byose ndabishima kuko burya ngo umugenzi mwiza ereko nta tabagorwa turaca nk'umurera mu magogo kuko ereka hajya anye nogira umutima uhagaze mu gihe ufata umuryango nta sigino nta nshuti nta kimugabo turi kumwe n'umuntu twabanye kuva kera bagoro kugatuma kamwe turigana primaire secondaire dusangira ibijumbo byo mwibundi tumaze kuziri Bujumbura abona ko tuturagirirwa amahirwe dukora no dukora akazi kamwe nduze rero ndavuga ati nubwo nomara umwaka canke amezi abiri atatu atanu ndwi ndavuga ati umuryango wanje hariya ko ntari hafi uramahoro kuko icoba cyose Frank umenyesha kandi Frank icoba ntahari yotabara kuko gusa wabaye umugabo w'ubwenge uraziza gutora n'uwundi abantu buba baraciye ubwenge bameze nka kujya imbeba urabona imbeba irakujya buke buke ijya gusa ihuha gusa ijya ihuha urumva ukisanga ukuguru kuri mu guhera mugabo rero ngo bihuye Frank wowe umugenzi mugabo Jesse ntahura ngo reko bibabwiriki kibazo none ko Imana yaguhezagiye ikaduha ubuzima ikaduha amazu ikaduha aho tuba n'akazi keza uravye uhagaze nizo gushimira Imana mugabo sinumva impamvu Frank utagomba gukurikiza umwana w'umwiraba ujya mu rugo amaze imyaka 10 dusa vema aho ubona ko hageze ko n'ibihuri uwo kwiyongera kandi kamwe cyangwa tubiri baravuze ngo tuvyare ku rugero na kamama wanje mugabo watatu vema ngo bamaze okay stone burya baraciye umugari mu kirundi ngo intezi kerogo bireha jewe hajya nyene niho mbona ntashoboreye nihagera ko nkurikiza igihe nikirarengana nzokurikiza mugabo wewe shishikara ubyara nta kibazo ubwo nugeze ku wa kane urazi ko ndabona ko ziraheze tugende hajya kwicaye ikibosa agagwaza ipapuro ari abari mu kurega bari mu kurega ntumubone nk'indamu kujya gusinda nini niko n'inzigo igana oya haya nuko bamwongeye gushaka bakamushyirira ko cumi byakunda nta muco mpindura bamwe bagihindura zibabona kariyanga Imana ishimwe gusa ko twaciye duhura kandi ko naje nihuta nari gushima ko iyo ndakugura mba byagenda gute sinzi cyane kuba inyuma kuko ubu yahise
ndetse n'umubabaro mfise cyangwa agahinda ku mutima. Je numvise umbwira ati ndagukeneye cyane n'izindi porogaramu zose narifise nemeye kuzihagarika ndabati reka ngende hama kugira amanyambwiye ko aza kuza hama dushobore kubonana n'undi badashobora ko duce duhura twese tubashe gushika ku mwanya rimwe twaje duhura nawe ushitse rero wisanzure sivyo hama tuganire nta kibazo na kimwe kidafise inyishu ikintu cyose gifise intango kiba gifise n'iherezo ego ahabona amazuru je mfise ibibazo mfise agahinda ku mutima aha ndiko ndagenda kujya kw'ikijumbo nikomeye ikijumbo kirabera aho gikomeye inyuma ariko indani carabongeye cararushe carabaye nabi nanjye nikomeze aho rugo hanje aho ngeze yaba byakora rutangomoka none ufise ikibazo nyabaki ikibazo mfise aho kiri dufise umwana umwe uwo mwana ku myaka 12 none ufitanye ikibazo n'umwana cyangwa ufitanye ikibazo na papa wiwe bimeze gute? Ikibazo ntikiri ku mwana ikibazo kiri kuri se wiwe ntabwo ndakoze rimwe ndakubwiye ikibazo kiri kuri se wiwe ntabona ko umwana yakuze mbwira ndaraba hirya no hino mu kibanda reka numvise n'amakuru ya Sirire ko afise abana benshi nanjye nkaba ngiye ku mukobwa umwe wenyine imyaka 12 wa mwana ataha akambaga ngo nibaga ngo ndivukana ngo abandi bana bari nkaca numva agahinda nagenda mwisoko nkasanga ibigoma byiza n'ubushuka bwiza biguma biza none nzengengire aho yari ateka naho nafungure mfise amashuka meza afumye n'ayasasa byose bikabikibazo none ngire n'ukuri ndarusha ndabuze ko nabigenza Nani majambo urasasa umushinga nawe ntajyana napima kibano nabimbaza ukuri none mbere gusasa mbere guteka none umuntu ndeka ntaje nasasa ntajya none ngire naho nangana ati ngo tuganire ko ukamenya ndatoshe ndabyishe telefone aho nyine ko turatera irasonye aragiye aragitene n'ukuri aho ngiye kuvuga umwanya wose wowe abayibereye mu by'akazi abayibereye muri binabiriya jewe urumva n'akamaro umenga iwe ntangwa nakatema mbona niko ndi gusa ariko isigaye byose bikunda n'ukuri byarazi umuti ibi bintu ku by'ukuri birababaje kandi ingo nyinshi ziriko zirasambuka kubera ibi kuri iki kibazo si wowe wenyine ugifise iki kibazo si wowe wenyine ugifise ingo nyinshi ibibazo biruzuye nuko abarundi bavuze ngo zirasha bukeye zikazima hariyo batabigaragaza batabyerekana ariko icyo numva bakubwira umuti wa byose ni ukwihangana umuti wa kabiri ni ugusenga fata umwanya wisozeshe kuko urumva waragerageje urateka uracumba ibintu byose mu rugo ugategura neza umushinga nawe ntabibone uwo musaba ikiyago ntakiguhe nabona no ku mwana akuze sawa rero icyo numva kubwira ni ukuri no gusenga fata umwanya wisozeshe fata umwanya usenge fata umwanya wegera Imana none ndakubaza hari amakenga wowe ufise yuko yoba afise izindi ngeso cyangwa ibindi bintu byoba bituma urukundo yaragufise ko rwaratubutse nta kibinye ego none gashaka akananyagira sawa nivyo ni uko ufata umwanya ugasenga kandi natwe tugusengere wisozeshe nasanze Imana nibura uko ibigenza nibura naho icisha kandi nibura nyine n'inyegurura inyegeje nusenga Imana izobiserura umenye ukuri kw'ibi bintu iyo biriko birava n'iyo biriko birazanana ego reka gusengere Imana igukomeze kandi kugire neza ubona Imana ndatubwira neza ndagushimiye kuri uyu mukozi wawe umusatikazi wawe mugirire neza iki kibazo kiri mu rugo rwiwe mu izina rya Kristo Yesu urakizi ndaguhamagaye nk'Imana kugira ngo ucinjiremo mu izina rya Yesu
mana ubikore nk'Imana ejo hirya y'ejo azamenye ukuri kw'ibi bintu aho binyegereje n'icatumye biriko bigenda uko biriko biragenda kandi umutabara umugire neza kugira ngo urugo rwiwe mwana rube amahoro abone gutabarwa abone wa munezero wasezeranira ingo z'abakubaha urakoze turagushimiye n'izina rya Yesu Kristo amen ego yisabare nawe egome kandi naje kubera naje kuri porogaramu y'iwawe yajeje mu bindi bikorwa reka cyangwa ngo gushika wacu ego ego kandi ukomeye ntumere nk'abisi abisi ntibuzawumva ngo jewe ngo iwacu mbinga zari ziriyo ngo iwacu ibiharage byari biriyo ngo ndazanwe n'ikigoyi sinaje kurondera ibigori sinaje kurondera ibiharage sinaje kurondera umuceri ibyo byose iwacu byari biriyo abapana niko babivuga mugabo abantu n'abako batemewe bako batemewe oya yakashime oya shira cyose na shira reka tumata tubaye tabiri twabatera hariya oya mwacanye urati musanga gutangura nitwe bazitore bazitore oya yamakapa Tarichu. Kama kapazina mbete. Uko mama kuherania kakimwe. No. Aba ngunge. None mwatanga no. Kana yutarizo wawutanga nani? Watu kusema bila hapo mutume. Oya. Sangawa kikamaniwa. Oya ni chomochi. Waibo. Wala mtokesha. Ata mutima ufise ni mutima. Nabakoza musiri. Wabona? Oya nuka salama. Sawa. Normal. Wakuvuga ngo ngona kwiva. Usanga iya kitwele ngausuri. Ni mali. Shirangani. Sawa. Umukizwa wewe wakora kutanga mzee. Wewe. Cheka kugira. Oya tena kumembera po. Nanga unasomwe wewe wasomwe. Wewe wasomwe. Ichira kapwa. Kapa yawe. Utaya Mikao. Oya, boss just atiwa ndio wewe. Nanga unasomwe noma ni yato. Ni utapata ngoma. Watu just tukuna. Oya nani twari bano nitse. Itarika twari. Oya mazina kubato. Wowe urabingumba muhira. Ukaba ningumba mu ikarato. Tony, tutarimo wewe. Leka. Bone Frank. We Frank. Tena kumba. Wala hivi utakia mapengo. Ili turabigaruka. Utakodi ya garibu. Ni ngumba yeruye yemejwe n'amategeko. Okay. Nani bagiye garibu. Wewe. Jewe. Mumbaritse. Wewe kuwa vya umwana umwe. Akabakwiza imyaka 12. Byakunaniye gukurikiza. Wewe kuri ngumba muri wabaye ngumba. Kuri ngumba tayenda kubwire. Ujya mukobwa fise. Uwaza mu rwanda. Nacho, na ujya kwiteka unyana kapfa. Akadani. Oya, aho namukuye igitanda cyari mutse. Nangora. None niba binuko. None ubukugu. Ubuzi butakari kwawe. Mbega cyatumye uvyara ubyuwe bikanga kukurikiza. Uracika. Beo sana na huwa yagwe. Oya, ndakubaze. Patari gwanje. Nuru wawe. Sana bafise aba bana no kugira baje. Mvuzi kenge. Sawa, bato. Uzikuta bana. Tafisume. Wafisume wewe.
Igual que eu,
Noneho